Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Babateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho tuza kwibanda ku gisata kirabana na politike ndetse no kumenya byinshi mutegeze mumenya, aho Bob Rugurika yemeza ko nyine Petero Nkurunziza atishwe n'indwara canke se Covid, ahubwo yishwe n'uburozi yahawe na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakomoka mu mugambwe ku butegetsi, kandi Bob Rugurika akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye azikishe umuhisi Petero Nkurunziza, kandi akemeza ko yabigizemwo uruhara rukomeye cyane. Hari amakuru ahambaye kandi ateye ubwoba yerekana nyine ibintu byaba byaragenze, aho Bob Rugurika avuga ko uburozi bwahawe umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza bwaturutse Mwanza muri Tanzania, ndetse n'ababuzanye akaba abazi, kandi akaba yanavuze amajambo akomeye cyane, aho benshi bahise babona ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kwisanga nawe ari gusabirwa gupfungwa ubuzima bwe bwose, nk'uko ejo bakatiye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Bunyoni gupfungwa ubuzima bwe bwose. Turaza nyine kubigaruka ko muri ano makuru yacu, aho tuza kubabwira nyine abagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo umuhisi Pierre Nkurunziza ahabwe uburozi ndetse n'icyaba kigiye gukurikiraho, aho Bob Rugurika amenyesha ko nyine igihe leta y'u Burundi itazaba ivuye mu gacerere ngo ivuge icyahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu giturumbuka, Bob Rugurika azashira hanze amatohoza yakoze ndetse n'abakoze iryo bara bose bakamenyekana, ibizakwegera abategetsi bakomeye cyane bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turaza nyine kubigaruka ko mu ido n'ido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Bunyoni, aho hari akarwi kariko karategurwa kugira ngo kazajye kumugandagurira mu ibohero. Ibi byose nyine bikaba ari ibintu biriko biraba mu kinyagiro gikomeye cyane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arazi ko General Bunyoni naho afunze atari umuntu woroshe, arazi ko ari umujenerali akomeye cyane kandi afise ubwenge bwinshi, arazi neza ko hari ikintu gikomeye kiriko kirategurwa n'abamukunda, kandi arazi neza ko igihe General Bunyoni azaba agihema umwuka w'abazima, byanze bikunze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buzaba buri murabira, kuko n'amakuru yemeza ko ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza bivuga ko ayo makuru nyine ari General Bunyoni waba warayahaye Bob Rugurika kugira ngo ayashire hanze, amaze Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi bose bamenye uwo ari we, mu gihe amaze igihe kitari gito yiyerekana nk'umugabo w'ijunja n'ijambo, akerekana nk'umugabo uje gutunganiriza abarundi, mu gihe ibikorwa asigaye akora muri ino minsi afatikanije n'umutambukanyi wiwe ari ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni, byerekana ko nta ntumbero n'imwe bafise yo gutunganiriza abarundi. Byose nyine turaza kubigaruka ko mu ido n'ido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya baba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugufyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Petero Nkurunziza ngo ntiyahitanywe na Covid canke umutima niho uhagaze giturumbuka. Uburozi yicishijwe bwavuye i Mwanza muri Tanzania, niko Bob Rugurika avuga, akavuga ko uburozi bwishe umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwavuye i Mwanza muri Tanzania, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabigizemwo uruhara rukomeye cyane. Mu kiganiro ijambo ni rwawe cejo hahise kuri RPA cari ciswe ninde azotanga ukuri ku rupfu rwa Petero Nkurunziza, Bob Rugurika, Leonidas Hatungimana na Pacifique Ninahazwe baremeje neza ko urupfu rw'umuhisi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza barumenye hafi iminsi ibiri imbere y'uko leta iruvuga, ariko nyine rukaba rwaragizemwo uruhara rukomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko uburozi bwahawe Nkurunziza bwaturutse Mwanza muri Tanzania buza nyine guhabwa
uwari umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza, ariko byakozwe n'akarwi gakomeye cane kari karimwo Perezida Evariste Ndayishimiye, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yabonaga ko ata jambo na rimwe azaba afise mu gihe Pierre Nkurunziza azaba agihema umwuka w'abazima, kubera ububasha bukomeye cane Petero Nkurunziza yari yarihaye bwo kuba imboneza yamaho. Bose uko ari batatu bavuga ko Petero Nkurunziza yacikanye ari ku munsi wa mbere, ariko abenegihugu babimenya ari ku wa kabiri. Ati umuntu wese iyo apfuye umutima urahagarara. Leta Ndayishimiye rero nitange ukuri nivuge icatumye umutima wa Nkurunziza uhagarara, kuko barakizi. Bob Rugurika ndetse n'abandi baba bari kumwe mu kiganiro, Leonidas Hatungimana na Pacifique Ninahazwe, baremeza neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye azi neza icyahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu, ariko akaba atakigera atanga umuco, kuko arabizi neza ko nawe byamugiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko mu batonye ubwo burozi bwahawe Pierre Nkurunziza nawe yari arimo, kandi ni nawe wari wateguye iki gikorwa, akaba ari nawe wari ugihagarariye, kuko niwe wari kungukira mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Bob Rugurika yemeza ko ico ari kimwe mu byatumye atabura amakenga ku rupfu rwa Nkurunziza, ibyatumye acukumbura agasanga ibyavuzwe yuko yahitanywe na Covid canke ngo umutima wahagaze atari byo na gato, ahubwo ko yararozwe cane, kandi byose bikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko ubu ngubu nyine akaba nta muco Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora guhereza abarundi, kuko azi neza ko byamugiraho ingaruka zikomeye cane. Muri icyo kiganiro cyabaye ku muhingamo w'ejo hahise, Bob Rugurika yagize ati uburozi bwishe Petero Nkurunziza bwavuye ahitwa Imwanza muri Tanzania bwinjirira i Makamba. Abandanya avuga ko ari azi ingene bwahanahanywe kuva Imwanza gushika butamikwe umuhisi Petero Nkurunziza, yamara ko yemeza ko bivanye n'akarangamutima asanzwe azi neza ko kumenyesha amakuru adashobora gutanga idonido ry'iyo nkuru, kuko yohova ikwega ikarambaraye imitwe igacika. Bob Rugurika yemeza ko aramutse avuze ibyo azi byose, imitwe yahita itangura gucika ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye azibangatanye ibimenyetso, ariko akemeza ko byanze bikunze habe none habe ejo ukuri kuzamenyekana, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba azaryozwa ibijanye no guhemukira igihugu, aho yahitanye umukuru w'igihugu. Avuga kandi ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Evariste Neva ari ku isonga ry'ababazwa urupfu rwa Nkurunziza, kandi ko iby'uko yishwe n'uburozi Ndayishimiye abizi neza, kandi ko niyakomataza umutima kanka kubwira ukuri abenegihugu ku rupfu rwa Nkurunziza, Bob Rugurika azobashengeza bose. Hamenyekane ukuri ku rupfu rwa Petero Nkurunziza, kuko Bob Rugurika arafise amakuru yose ajanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi aremeza ko nyine byose azabishira hanze. Ariko Pacifique Ninahazwe, umurundi akomeye cane aharanira agateka kazina muntu, nawe nyene yabajije ikibazo gikomeye cane Bob Rugurika, aho yamubazaga impamvu yaba yarakoranye na Generali Guillaume Bunyoni, kandi bizwi neza ko Bob Rugurika ari umumenyeshamakuru w'umwuga utakubahuka gukorana na Generali Guillaume Bunyoni, aho nyine mu rubanza rwa Bunyoni byagaragaye ko Bob Rugurika yafatikanije na Generali Guillaume Bunyoni mu kumenya umupfumu byavugwaga ko ari we ushaka ko Bunyoni ashaka ko azamwicira Ndayishimiye, ariko Bob Rugurika akabihakana yivuye imbere, aho yavuze nyine ko ari remetanya yakorewe, nk'uko nyine bamaze igihe kitari gito bamukorera iremetanya rikomeye cane. Pacifique Ninahazwe yabibajije Bob Rugurika ku byo kuba yaravuzwe muri dosiye y'abapfumu yafatikanijemwo na Guillaume Bunyoni. Pacifique Ninahazwe yavuze ko mu matohoza yakoze bikemezwa kandi n'impapuro zerekanwe n'ubutungane, Bob Rugurika aravugwa muri dosiye y'uburozi n'abapfumu yafashijemwo Bunyoni. Yabivuze nk'urengana arenza ko ati ngira Bob araza kugira ico abivuzeko. Rugurika yisiguye kuri uko kubuvugwa muri iyo dosiye agira ati kuva mu ntango ntaco batanyagirije, abantu bose barabizi, n'ibyo byo kunshira muri dosiye ya Bunyoni nukumbeshira nukunyambika ibara. Bob Rugurika ati ntako batagize ngo banyambike ibara, ariko sibyo gusa. Tabu Abdura na Tarsisi Nkezabahizi barageze kwitora
banzanira valisi yuzuye amadolari ngo bikunde mpemuke ndabankira, sibyo gusa barambwiye ko bangurira inzu i Buraya nkimukirayo, ico gihe bashaka kugurura RPA ikorera mu mahanga, bansaba ko nokwemera nkava mu gihugu nkaja kuyiyobora ndabankira, n'ubu ntibarashirwa baracantuma abantu babesha ngo baje kwiga ariko baje kumpiga ngo banyica. Abo Bob Rugurika yavuze ko aribo umuganwa Rwagasore yita bambuzi n'imihirimbiri. Sibyo gusa, Bob Rugurika avuga ko yamye agwana n'abo yibaza ko basangiye urugamba. Yatanze akarorero k'ikimenyeshamakuru Iwacu caboneka nk'ikiri mu rugamba rumwe nawe, yamara igihe afatwa agapfungwa muri Kigarama 2015. Iwacu yanditse impapuro 3 zuzuye zavuga ibiryoza Rugurika. Rero ngo yamye ahanganye n'abo yibaza ko basangiye urugamba. Ati nibyo byo kunyagiriza ko noba mfise aho mpuriye na dosiye y'umupfumu n'uburozi noba narafashijemwo Bunyoni, ni iremetanya rikomeye cane kuko namwe murabizi ko bitanakunda. Tubibutse ko Bunyoni iyo dosiye atayihakana, ariko akaba yavuze ko yashaka kumenya nimba by'ukuri uwo mupfumu ubushobozi bumuvuga ko abufise, ariko ko atamugambi mibi yari afise iyo umukuru w'igihugu bivugwa ko yari afise umugambi wo kumugandagura. Ikindi kandi Bunyoni ntaco yavuze ku kuba yoba yarafashijwe na Bob Rugurika, ntaco yigeze avugaho, aho nyine benshi babona nyine ko ari remetanya riba ririko rirakorwa n'ubutegetsi kugira ngo bambike ibara Bob Rugurika. Tuvuye kuri nkuru ijanye nyine n'urupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza warongoye igihugu c'u Burundi igihe kirekire, amakuru yacu tuyabandanirize ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni, aho hari amakuru yamaze kudishikira avuga ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye naho nyine General Guillaume Bunyoni yasabiwe gupfungwa ubuzima, yaciriwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwe bwose, Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amugandagurire aho apfungiye mu ibohero. Hakaba hari akarwi gakomeye cyane kiganjemo nyine abarwanye muri CNFD ariko gashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye kuba kariko karategurwa kugira ngo kazamusange mu ibohero kamugandaguriremo, hanyuma bazahende abarundi ko General Guillaume Bunyoni yatorotse igihugu atakiri mu gihugu. Ibi byose nyine bikaba biriko birategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ufitiye ubwoba General Guillaume Bunyoni, akavuga ko naho yamupfunze ariko Bunyoni atari umuntu woroshe, kandi akavuga ko hari abantu benshi Bunyoni ariko arakoresha mu butegetsi, akabona ko igihe cyose bazaba babona ko uwabo agihema umwuka w'abazima byanze bikunze bazamukurikirana, kandi bakaba bazakora ibintu byose bishoboka kugira ngo apfungurwe, kandi bikaba bazakora ibishoboka byose kugira ngo bacafuze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu nyine ari kwiyumvirira kuba yamugandagurira mu ibohero, akabona ko amaze kumugandagura yahenda abarundi ko yatorotse ibohero, bityo dosiye ya General Guillaume Bunyoni ikaba iribagiranye. Ibyo nyine bikaba biriko birategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamwegereye, ariko bikaba bizwi neza ko Bunyoni nawe atari umuntu woroshe, kuko amakuru yose amuvugwaho ahita amenyekana, kuko abariko barabipangana na Perezida Evariste Ndayishimiye nibo bari kubishira hanze, kandi bakabivuga mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atabasha gutahura uri gutanga ayo makuru. Ariyo mpamvu nyine mumaze iminsi mubona afise n'umwihemburo ukomeye cyane, kuko azi neza ko mu bagenzi biwe azi neza ko harimwo abari gukoreshwa n'undi muntu, kandi akaba azi neza ko umuntu wese yamugambanira. Ibyo byose nyine bikaba biriko biravugwa mu gihe General Guillaume Bunyoni nawe ari gukora ibishoboka byose ndetse n'abamukunda kugira ngo bamutabare. Hakaba hari amakuru nanone nyine avuga ko hari akarwi kagizwe n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza batariko baremera agasuzuguro ka Perezida Evariste Ndayishimiye, bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bapfunguze General Guillaume Bunyoni. Akaba ari amakuru nyine tubandanya kubatohoreza, turi buze kubashikiriza mu idonido ry'amakuru yacu ari buze gukurikiraho. Bifuza kuzajya mu mbere bashyirwa n'amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.